hari umuntu yo bafise ubwenge akari kavuga ibintu tuko tuvugira ngaha rega nawe nagundi kirofa Ndenge kubaramusa nizeye ko mumeze neza nizeye ko muguye neza kuri micro ni Emetrezo guys uno musi turi kumwe n'umusore ngaha umusore amazi iminsi abikora neza nizere muramuzi na wundi nawe ni umusore kamaze ndamuhereze kwanza umwanya abaza abibwira babwira akazina kiwe kugira ngo cyo tubandanya n'ivyo wacu hama ndabaramukije akazina kiwawe kazina banyita binwa kubeki wise binwa akubera kinise bintu kubera niryo zina nabonye rizovivana muri comedy rizo banezeza yego okay hama binwa ku mazina y'abavyeyi mazina y'abavyeyi ariko si ngombwa ko umenya amazina y'abavyeyi byiza wamenye ko nitwa binwa ushaka shire ko yuko nitwa binwa bitewe binwanga resatra ibiri andizode ayo se n'amazina yanje okay ayo se n'amazina yiwawe okay binwa usanzwe ukora iki sanzwe no mu comedy umukomedie okay binwa wewe turaherutse kubona uduhaye filme yitwa Igitambo filme umenga yarahetse oya filme Igitambo nirahera tumaze gupostinga kuva kuri parti ya mbere gushika ku parti ya gatatu ariko izorera kuri parti ya gatandatu vuba Igitambo aho tuyihereza turate dutangura iyindi yitwa Nabwenge Sezode Nabwenge kwamaze kuyikurikirana kuri YouTube baramaze kuyikurikirana benshi ndibaza barayizi. Okay binwa uraduhereje ko utu video twishi ndetse na filme nziza sanzwe ko twazibona uri umusore ubishoboye nabura umuntu uri kuriga nabura umuntu uvuga ati ngo binwa nashoboye gukina comedy urabizi mbe kubera iki binwa adashobora gutumirwa mu biteramo nk'abandi bantu kubera iki binwa adashobora gutumirwa mu biteramo nk'abandi bantu no bizi gute ko naranda mu biteramo muturaje nko yenda ko urangenda bakabura kurecha jemo ndabira ivyo kubora ndetse n'ibindi biteramo bikomakomeye binwa nitumubona none kubera iki urumva muri make bavuga ati mu buzima yagabangana usanga igitumo damona muri ivyo biteramo bikomakomeye usanga nanje narakomera muri ivyo biteramo gumvuze ngo ndakomeye Prido Samples usanga njya mu biteramo tunganyirevu ntibikomaze kujamwe ko bisa nk'abantu bavuga ati binyamaze guseruka muri bino biteramo tuvuga ko taramura mu giteramo na kimwe je simba kubona ubwo nurambona ariko abandi baramaze kumbona yego binwa arafise abantu baba bamufasha cyangwa arifasha wenyine binwa na muntu afite amufasha binwa ari management novuga ati yuko ibyo umwana wanje kuva ku mushatsi ugera muno byose ndimenya urimenya mbe na ntamba mihoro uhura nazo yirukora shootinga canke yashatse gutegura nk'ikindi kintu oya inamba nizobura kumva yuko genda cyari umunyeshuri ngasubira nyimenya urumva ibyo ni ibintu bisanzwe n'ivyobura gusa bavuga ati ibivunitse cucugiriye tumenya yo gucumbagira yego naye naramenyereye kuregwa mu ihuriro TV bamaze ngombye yego ndibaza naho tuvyumva no mugihe maze gutera intambwe mvuga ati ndaje kwikorera iwanje urumva ni lazima cye muri struggle zigoye cyane ariko je ndazihanganira kubera nuzo give up ubuzima bro ibintu ni buke kwizera gusa ku mutima mbere na kubantu baba batakunda comedy z'u Burundi wowe babwire abantu baba badakunda comedy z'u Burundi reka nizere ko nta muntu adakunda comedy z'u Burundi good kuko ngaha amwibarabara ari gushaka kumva umuntu ngo ujya muntu ngo akina ibintu bitaryoshye nk'abandi yo uzo kuvuga ngo nakunda comedy z'u Burundi nakunda ujya muntu for example mwari umuntu adakunda je binwa ingene performing ayo ugasanga arakunda gasoni ingene performing ugasanga arakunda mutima ingene performing ugasanga akunda basi buri muntu wese afite ingene ashima ni nkuko abantu tuyumvira cyo kimwe buri muntu wese yumvira ukwiye binwa ashaka kukina nkande ngaho mu Burundi binwa ashaka Bro kwera wagize ikibazo ndagutuka kuri imbwa canke ndakwari icyo si kibazo harugiye kuba binwa agomba gukina nkande nukuri kw'Imana ndarahi aka anya kajaha je na muntu nifuza gukina nawe
uravye abandi ko bakina ukaraba n'abantu ushobora kuvuga ati uyu muntu aransumba cyangwa je ndamusumba. Aho rero aho twagiye ku marevo wowe wavuze ati ikibazo wambwiye ati binwa akeneye gukina nkande urumva nyine nkawe wowe wumva wewe ashobora ubasi agusumba level wo kwigana. Mu by'ukuri nakubeshe byo kungene nize ingene nyina kuko comedy sindayitanga uno munsi ni ibintu narinze kwiga kugira ndabizemo. Urumva rero mvuze ngo ndakeneye gukina na kanaka ahubwo nanjye ndakeneye ejo bazokine bavuga ati ndakeneye gukina nka bino singeneye gukina nanjye shaka bazovuga ati ndakeneye gukina nka bino bino ndiko ndaza ngaha nanazimi ndabaza ati kwa binwa ni hehe umva nakiye kuvuga gusa bace banza naho waruri mbe nkawo uvyifatamwe gute mu gihe wowe uzwi ngaha muri kanga gace kiwawe. Icyo ni ikintu cyiza cyane ko ni ikintu kima intege mbese iri muhira bamaze kumenya buterere maze kumenya ko binwa hace hose binwa reka nizere yuko maze kumenyekana muhira bazoma ingufu zo kugira amenyekanye n'ahandi niko nokivuga. Binwa arafise umusheri ndawufise aremera yuko yavuze je umusheri wanje ni bintu nyene akabivuga hose. Akoga zira chiji akoga mukunda ramyibanga Okay binwa ngira abantu bo kwadukrira nayo bashaka kuvuga ati uwo muntu mu kubatubwira ko akina comedy atabishoboye sinzi ko udohereza gatoya ku bakonzi ba JCTV bakavuga ati ko uwo muntu arashoboye ndawe yatonye ndabaye gatonye nibashike kuri YouTube binwa comedy bavyibone. Oya riga hari abantu bavuga ati uwo muntu mwatumiye ko tubona atabishasha byiwiwe rero urumva unyuma ari mukinyi wa comedy naduhereze tumurabe karibyo muri commentaire ari cyo usanga bakora byandikamo nimba ari mukinyi wa comedy waduhereze hariya ofe tubahereza akantu kubwenge ni nk'akantu no bako baraka nk'umukinyi wa comedy umukinyi wa comedy ni byiza yuko bashika kuri YouTube byonyene. Guys murumva ko bimwe bivugiye ati mushike kuri YouTube murabe ibikorwa byiwiwe kandi je namaze kubibona ni ibikorwa byiza cyane gose aratwenza umaze ibisuda twenga egera binwa azogutwenza hama binwa usanzwe ukoreraho ibikorwa byawe. Sanzwe ukoreraho ibikorwa byanje sanzwe ndabikorera hanyine muri Butere gusa insido site ndakorana n'umugenzi wanje Camamare ndakorana nabande ibikorwa byanje navuga yuko ndakora amakati yagiye atandukanye. Binwa yo bakeneye management Nengo dugishe kuri bure ari umuntu yo kwanga management uvuga ati ndaje gusupportinga abintu ari umuntu yo yanga basi no yanga vraiment ndayikeneye kari wapana management ikeneye inyungu yiwe nyene management izovuga ndakeneye ibintu aronke benefits nanje ndonke benefits abana babandi bagusupportinga bagaca baguma birira. Okay apana bamwe bagusupportinga bakaca baguma birira hari uwo yagize kubigukorera etigidiye dai wasingonga ndinze mvuga uko numva yuko guys murabyumva bintu yarase kumutubwira biboneka ko ari umuntu yaramuhemukiye mwebwe managing abantu ni murabe muze murafasha abantu abahungu bacu murabe ko bafise impano ikomakomeye hama binwa ndagushimiye cyane gose. Nanjye ndagushimiye cyane gose abakunzi ba JCTV ndetse n'abandi bose baza kubona ino video babwira iki kuvyerekeye n'ibikorwa by'iwawe. Kuvyerekanye n'ibikorwa by'iwanje muri make baranzi sanzwe ndi umukomediye baranzi kumbo yuko novuga yuko ivyo mazokora sibike vraiment baranzi kuri no minsi sinakonkorera ku yindi cyari yari yose ndikonkorera kuri YouTube wanje binwa comedy ndikunda sora film yiswe Igitambo gusa muri no minsi narayihagaritse gato kumvo y'abasani bariko baragorana nariko ndasora comedy ariko umva gwera ku munsi wa gatandatu nzoyikina ikihera duce dukurikirana nabwenge sezo ya kabiri urumva sezo ya mbere yose iri kuri YouTube uwo gomba kuyikurikirana yoshika kuri YouTube akayikurikira. Guys murabyumva Igitambo irasohotse ni film nziza general irabye wowe utarayiraba genda kuri page yiwe tutezanye imbere turekeneye kugiranira inzigo. Nanjye nagomba kubaza wamajije ati ngo je ndafise umusheri sivyo none nawe ndifise umusheri
Makuru akashirika wozo kanza wozo nyagamenya. Ukagira iki? Sinakeneye kubona kwanza agashiriki wawe. Ibintu nawe nuko yararampereje ati nawe mbakeneye umushiri wanje. Bensiri byamaze kumenya ko ufite umushiri kandi je ufite umushiri w'amanyanga sinakurisha. Ariko wewe bisugure wambagije uko kubera uzi yuko ufite umushiri. Urambwiye ngo ufite umushiri w'amanyanga gute? Hajefise umushiri w'amanyanga sinakubwiye ko ari abashiri bemera yuko dukundana turi kumwe baba tumaze kuvana bagaca bakwihakana. Je ndafise umushiri kandi ndibazaca byandikaho sinomwihakana je ndamukunda nzomuzana umunsi mumubona. Rero ugashirike wandakeneye nzoga sunde. Guys, mwabyumva ibintu no munsi agaduhereza ibintu byinshi. Reka tera twabaze kwa bavandimwe. Sigura twabaze kwa bavandimwe sigura n'umugore turashobora kumusangira. Tawa burofa. Icyo ni cyo ukunda cyane. N'umugore turashobora kumusangira ko n'ibintu bisanzwe urabona hajya je nk'ubu petit frère wanje turavukana. Ambwiye ati binwa je n'ukuri kw'Imana je ndumva cyamenye nakeneye yuko mu madame kujyana wewe. Tora n'ibikoga biruzura binwa bisesi supu bisesi sosi binwa biri andezorde bana kaida ni jewe binwa bifite biri andezorde umuhungu nabwenge ubwenge bwose bwatuwe bugendera munsi y'ikirenge. Weki wese umuhungu nta bwenge nugwara nasanze ubwenge bwanje vraiment buri andezorde gute for example reka ni numero 5 numara urumva none ubasheri yemeye gukundana n'umuhungu adafite ubwenge. Je dumani babasheri bemera yuko bankunda turi kumwe ariko tuvanye nibavyemera kumva yuko bazi bakundanye n'ikirofa c'ikiwerewere. Akuri ko nagatahura. Guys, urumva yuko binwa umuhungu atabwenge ako nizo bafise ubwenge. Oya nabuhari Abwenge ufise. Moya bwaraturubuye. Ibyo ukora byose bikora atabwenge. Hari umuntu yaba afise ubwenge akari kavuga ibintu tuko tuvugira ngaha. Rega nawe nagundi kirofa. Bakozi ba JSTV murabibona si jewe n'ibintu ngaha. Ariko hari ikintu bavuga ati wicaranye n'ikirofa. Uciki kirofa. Tuvuge ati yuko kuno muti jana turi ibirofa. Je rero ndanabihebye. Umviriza je ndabihebye. Abantu baremeze kumva ko nishyanye n'igihungu kitagira ubwenge siko mvuze. Guys, Jesse bise byo kuvuga bino ndagushimiye. Nanjye ndagushimiye. Mbonizere yuko n'undi munsi tugukeneye uzotwita. Undi munsi nzobita vraiment nta kibazo nanjye murakoze ku rukundo mwanyeretse binsire ariko namwe mushishikare kudusupportinga ndazi uburyo muri office icecamo kamwe uko binwa icyo ngiye gukora cyo uzokibona impinduka uzoyibona. Bakozi ba JSTV nimije kuri page ya binwa musupporting mukore ibishoboka byose binwa nawe natera imbere nk'abandi. YouTube nitwa binwa comedy umuhungu atagira ubwenge mwabyumvise. Okay binwa sezera abakozi ba JSTV bande ba JSTV sijewe nilifengu jo ngaha sijewe ba JSTV shi Ese shi J TV J Jigiyoga ndagiye basi bivuga kuvyumva bakunzi ba JSTV sawa bakunzi ba JSTV turabasezeye mwakoze kuko ngene mwabanye natwe nizere yuko ico tubasavye mu kidufasa muzo mukoze mugashika kuri YouTube Binwa Comedy mukadusupportinga respect. Merci sana.